Shaka twege kubijanye na filme. Yes, Muco abonye Fanny Lavine atahura nuvuga image yayo canke amubona mwishishi yayo. Atahura iki yumvise Fanny Lavine? Mama 3 fois. Ari gihe duhuza. Basanga nubundi turengejeko. Ikintu cyo kurenza kura cumva. Kurenza ko gasanga habayemo n'ubujyajya basi. Kubera ufise ico utakoreye mwene so ubona. Kabisa. Uja kugikorera Imana gute? Ngo nkunda Imana ntukunda mwene so. Uyikunda wayi none ntuba ufise timu uvamwo ugasanga hariho timu yo kwa naka na timu yo kwa naka ugasanga rero hari akantu kugwanko kajemwo uwo kwa naka ntakaje hariya uwo kwa naka ntakaje hariya siko ni kurya koko imiryango ariko ikintu kiri nivyo abantu benshi barabitinya abantu bambwiye mucuri normale uri iki ndavuga ati hari indirimbo zibiririmba nta kibazo mfise birabaho urumva tugomba kubivuga ugomba gukira ingwara arayigira iki arayirata n'umuntu agafise yumve ko atanu namwe azoshika kabisa nanje Fanny ndi umunyago wiwe ntari kureka kuryoherwa ubonye umuntu akuvuyemwo kwitwa umuvyeyi w'umuntu havyumva ko ari ibintu bidasanzwe ariko kandi binagoye goye gute kwitwa umuvyeyi w'umuntu Muco abonye Libert abona ishushi yayo kuri Libert imvise Libert nkimwumva Libat n'umuntu twagenanye igihe kitari gito kandi asa n'umuntu anyakiriyemwe ibi bintu Libert vraiment ndamwumva kuko twaragendanye aberi nubaka izina nareka atabantu mfise kuko nta gahora gahanze uko umunyarwanda yavuze urumva nta mustar uhoraho oya ntawe n'amageneration turabizi nishugo ntiryamaho mission birabaho rikabikirindi rero mu gihe wumye atabantu bari nyuma yawe bakwivuga ati naka yaradufashije yagize ukunuku nturi umustar bwo atayigihe kuko je nja muri filme sina nafana vraiment singira mbese ngo narafana filme yo mu Burundi oya gusa hari abantu gihe mugenda muhura ukavuga ati ngire kurya naka yagize akarorero. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Abuja Flavor. This is Irebe Media, the one of the best channel for this industry of Abuja Flavor. Chakanya makuru cy'abakibazanira bishambuka muri industry of Abuja Flavor. Nkuko tuba tubikora reka tubaze dukengurukira Imana. Thank you God for everything done for us in the name of Jesus. Hamadusira dukengurukira mbwe bakunzi ba Irebe Media. Wherever you are, uri mu Burundi cyangwa uri mu mahanga, ndavuze ati ebana kirapsana vraiment kuri support mwamutwereka. Uri umwe canke babiri batatu bane batanu bagira commentaire twebwe ni fresh turavyakira neza kuri support ko wagize akigo hama bakwarira ati no mwijambo ry'Imana ati aho babiri batatu bane bicaye canke mwizina ry'umwami Yesu Kristo Imana ibiri hagati yacu sivyo no Yes nakubera ati rero umutumira cy'Uwiteka ni Muco novuga directrice canke CEO umwita ukushaka wa Ina Ligera company tuvuge gute Ina Ligera kuko afise n'urubuga rwa YouTube genda hariko ama filme menshi cyane kandi aryoshe cyane. Yes, ndabari ati rero guri mikoro ni Beni turaza kuyaga byinshi na Muco arafise filme ariko arakora agize kuri episode igira kabiri. Yes, ni filme yise ati ntibagira nacampaguruka Beni nabamagurutse nabangiye ntibagira yari narahuye n'umwigisha wo muri kaminuza aranyigisha kubijanye n'ikirundi ari ibintu byinshi ngatwe tutaza abazungu batuzaniye ni atari je ndabizi urabizi Shetani bamwita gute yahoze ari seki binyene mu kirundi ciza Shetani bamwita gute guba gwa bigata ewana guba gwa bigata niko Shetani bamwita uko nakakumvanye manje Imana nayo bayita gute Rurema Imana ni Imana myarima abantu twakoze tuzimana Jesse rero kubera ati rero turi kumwe na Muco sava biraza neza ego nace ni bon kera twavuga ati hariya ni bon wari kuzige tuvuga muri Ina Ligera hariya mumeze neza tumeze neza abakuru ni beza cyane turashima Imana baraho neza sava ndabona ibintu byarateye ibintu byarafashe intumbero kabisa nziza cyane Muca ko warateye imbere ja ukagira ibintu by'iwawe nawe wariyakiye gute wayumviriye gute ico cyumviro wari usanzwe ugifise kuva kera canke nundi mwuka wakujemo ubundi umwana akivuka avukira gukura atambuka finalement agakura agafata inshingano z'abantu bakuze nyene kabisa
rero ari umugani mama baca ngo umwana atokura yopfa kare umwana atokura yopfa kare ya rero iyo umwana akuze agakora inshingano z'abakuze ubwo waranezerwa kuko ababaye uwundi muntu akanezerwa n'umuvyeyi we akanezerwa kandi rero je naranezerewe mbona ko ari intambwe mbona ko nakoze ivyunguka mbona ko narezwe nkura sinazingamye ntazingamye warakuze narakuze tuvuge kugira ngo ukure kugira ngo umwana akure cyambere turazi ko Imana ari ibituma kugira ngo umwana akure ngo ageregere neza mu bigero sivyo je cyane apana ngo turazi ni Imana nyene niko biri ni reality ego voilà merci urumva hama icya kabiri agakuririra no maboko y'abavyeyi beza tuvuge ko ari abavyeyi abahe nuvuga abavyeyi baba beza baba babi umwana ategerezwa gukura abavyeyi baba beza baba babi uko biri kose umwana ategerezwa gukura turiko tuvuga novuga muri mwapana mu buzima bwa Muco busanzwe two dufatanye igicapo ca Muco novuga muri filme yarakuze asiga afise company yiwe yitwa Inarigera genda kuri YouTube ngere subscribe afise filme imeze neza guys iraryoshe s'il vous plaît Muco ara telefone ryari misi yahera ati Beni we uko wapi kuma sava wapi we ye kila siku na pote tukakutafuta tukakukosana ati wote tulikokosana bwana wapi rurimi rw'abarozi bwa mimi nilikuwa niliruka Saudia kuza kuzana wa musenyi umwe novuga wo muri Egiputa nkawuzaga bawukuramwe amatafari ariko wabeshya vrema Muco byarangiye cyane ukankura mwitiro ukambwira ati ingukore Beni urabuze muri entertainment urakenewe vrema byarangiye byaranyetse yuko ari cyo nari maze entertainment ubundi ijambo ndarivuga magasi ndarikunda sanga nyene nimwe vya society nta kibazo buriya iyo wari umaze iki ahantu atakintu wahamaze na absence yawe ntacivuga muga mu gihe wamazeho ikintu absence yawe yica ibindi vyinshi kabisa so rero abantu mwakoranye n'abafana bawe bakunda ibiganiro vyawe tukaganira ibintu vyubaka bavyibuka ukakura service zimwe biciye kuri media ugasanga ziko zifasha abantu benshi hajya rero hajya we Imana yagushize nta wundi benisho azoza kabisa uzoza wese azozana n'ubwiza bwiwe akora iby'ubwiza bwiwe wewe ni wewe nyene ni wewe nyene haritira Imana yaguhaye utayicuruza wewe nyene uzona yibaza kabisa Yesu bavuga ngo Imana iraduha ingabirano kuko mu bitubeshaho Imana yaduha ingabirano bitubesheho tuyikorere haba no kwibeshaho sivyo none Muco Yesu nacice kintu naracize muri absence nari mazi mu minsi ariko cette fois-ci vraiment nagarutse we unajari wambeshe ngo nagarutse ndize kumva cyane cyane media twaje ni kwa kundi nye ndiye umugari wa mugenzi wacu Yesu ati rero Muco mu gikorwa rero vya film mbega filme muri rusange ihagaze gute shaka tuyage kubijanye na filme shaka tuyage kubijanye na akazi kawe ariko ahanini ari abantu benshi kumure baca bifuza ko mbega Muco ku ruhande rwiwe nawe nyene azohava atuma ko nabandi aze abakuze nkuko nawe nyene bamukujije kumbere harimo Imana nabo bandi bantu bamukujije mbega bizogenda gute muri rusange film imeze neza ku bantu basanzwe bayikurikirana kandi congratulations kuri twebwe canke no kuri bakuru banje banyitangiye imbere kera filme yo mu Burundi nta barundi bayiraba nta n'abanyarwanda bayiraba ndiko mvuga abantu basanzwe bumva uru rurimi sinoja kubesha ngo aba Nigeria ko ntavyo bumva ko nukuri rero nakarusho kadasanzwe ziriko zirakinwa ku bwinshi kandi zikarabwa ukabona ko society ari ibintu kirahindura of course abantu bavuga ngo mubibona gute hari umuntu muhura ukabona ko ari ikintu cyahindutse cyangwa kubona témoignage sivyo bakagwa témoignage ukabona ati ni vraiment nyene byarahinduye ibintu cyo kintu turagishima ni ukuri Imana yarakoze byari byoroshe kabisa naho nkunda kubivuga ati byari niho kare niho narinda ahantu baravuze umuziki waba bahunga babashasha sinzi n'ingene bitwa ariho bandi ba Fernando Fernando na Melanie Boy Gusto bari kwavugira Gusto ndumviriza amajambo ahantu narindi yo studio bavugije indirimbo z'abarundi numva nzohera cyandibuka kera hari umuntu yicara ngo mvize indirimbo yo mu Burundi kwe oya zari abanyarwanda n'abatanzania ariko ubu
niyo muri studio bayivugije bagacishamwe iyindi abantu umva urambiwe ukavuga ati kuramwe ivyo birofa kabisa shiramwe indirimbo y'umurundi kuko ziraryoshe zifise akanovera suko kera zitari ziryoshe zitari zifise akanovera ubwo twazitahuye ku rundi rugezo kabisa ya twazihaye agaciro agaciro karatuze turabifatanya bigenda neza na filme rero abantu bariko baravyumva bariko barabitahura ubu urahura n'umuntu akamenya ko kina filime akakwita mupfasoni kera twitwa gute kera twitwa gute witwa gakobwa muco kera bavuga ngo ingurya ngikirara nta n'umuntu yagutuma ahantu nta n'umuntu anagutumira kuko yabona umenga nyene toujours muri za image baduha za image nyene baduha ariko indaya ariko ubuza wumva n'umuvyeyi yerura uzobona n'umwumva n'umuvyeyi ngo nzo guha umwana wanje umumfashiriza umuvyeyi kabisabira umwana wiwe ninde etape rero ku rugero rw'iwanje aho ngaze ndashima nukuri ko Imana bimeze neza rero kuvuga ngo nkakuza abandi nta zina rinini ndubaka ariko kitabujije ko nzoryubaka izi nkoko kenshi zibika zaramagi izi nkoko kenshi zibika kera zaramagi nazo ya rero kubana Jesse nkiri no muri ampus waravuye naraberutse numva ndumuswi ikurakura tumoro ndashobora kubika ya rero sinzi nkoko itabika uko bayihita se kaganda sinibaza kubika bukiri butoye bari urumuga bagwara mugaye ya rero nubaka izina nareka ata abantu ufise kuko nta gahora gahanze uko umunyarwanda yavuze urumva nta mustar uhoraho oya ntawe n'amageneration turabizi nishurwe n'iryamaho imisi yose rirabaho rikabikirindi okay ishurwe n'iryamaho rirabaho rikabisa irindi giti kiruma kikabisa ikindi rero mu gihe wumye ata abantu bari inyuma yawe bakwivuga ati naka yaradufashije yagize ukunuku nturi umustar bwo atayigiye acoba waramaze kabisa urumva cyo kimwe n'umuntu atavyaye upfuye urapfuye kabisa bavuga ngo ujya nuwo kwa naka niyo mpamvu kutavyara bibabaje so rero nanje ko ngenda ndakura hari abari inyuma yanje ubu nyene ubu bagenda baraba ivyo ngira bakanyigirako bakigira no kubandi mugabo nanje kandi bakanyigirako rero komsa uko nzogenda ntera imbere niko nabo icirwa kuri jewe kizogenda gitera imbere kuburyo hazogera igihe naba bari legend twumva kabisa bakera inararibonye yes hazoba inararibonye mugabo nanje afise ivyo bambonye muri filme turafise inararibonye burya legend iriho benshi bakunze kuvuga Mugisha genzi imwe Mugisha aracakora ugikora ntiwitwa inararibonye ngabore wose ukiri kuri tere legend nawe of course Mugisha ni legend mugabo pas total kuko aracakora aracakora ariko le vrai legende ni ngabore wose bavuze filme twese twumva ngabore wose yubahwe mutama kumva abakinyi baninde sivyo bakireko hari bakireko ya urumva ugikora legend aricara kavuga ati narakoze abana nimukore gerageza umutamari areba biza bavuga ati kora abana bandanye n'ibyero twe twakoze uko mugabo kwicara ngaho kavuga ngo twe twakoze uko igikora na bimwe uri kurakora tutabona umusaruro wumva abantu uzobajiga kwereka muco aho zirubwira ati abana byose ni Imana ko shobora no kutarengaho kwibarabara iyo niwe yavuze ngo mu biganza vy'Imana sukwakira ivyiza gusa ya shobora no kugira ngaho kwibarabara kagira accident kona citse ukuguru citse ukuboko canke napfa bikaba bihereye ngaho ariko rero abari inyuma yanje bazovuga iki kabisa yes muco turabizi neza yuko okuja bivuze ati igiti kirakura kikabisa ikindi ntagahora gahanze umva ntuzohoraho kuko nta numwe azomera n'imizi ngaha kwisi turapfa hakaza n'abandi cyane n'ibi bintu byacu ibintu vya réseaux sociaux havuka ama generation buri munsi kandi n'ibintu bitera imbere buri munsi hama bintu bishasha hama ibiki kuko yakangeza yes bakwari ati rero nta uhoraho ibihe byose atari Imana yonyene kibirengeye only God niwe yamaho ibihe bidashira yes nakwari ati rero mukunzi wa Irebe Media cyo twifuza kwibaza ati mbega ko tuzi yuko bavuga bati
kira muntu wese abafise role model wiwe afise umuntu yarabiye ko arafise umuntu kumbure yoba yaragize ico yamurabira ko nka jewe ndafise nk'abamenyesha makuru bo hanze bo muri Etats-Unis c'est pas cyangwa ngaha mu Burundi banarabiye ko urumva aho gati le type là ndafise ico ndamukurako mbega muce kugira ngo ageze ahageze yarabiye kuri yindi n'abazungu warabiye kuri kubazungu nta murundi numwe wigeze urabira uko je nja muri filme sina nafana vraiment singira mbese ngo narafana filme yo mu Burundi oya gusa hari abantu mugenda muhura ukavuga ati ngire kurya nakayagize akarorero ukavanga mugabo n'udukreation twiwawe parce que iyo usanzwe ugumukopya ibintu vy'abandi ngo ngere bijya vya naka wowe ntuburiho uburi copy ya naka ivyo ukora si vyo biri copy y'ivyiwe no haragera ukaba copy ya naka ni beshi cyane rero nigirako haraba ama challenge bungaha wavuze mugisha niwe twese twakuze tuzi nta murundi nimwe yavuga ko atafanye mugisha twese ngaha mugisha nta numwe atazi filime ya mugisha ntuka nta numwe wahi bapfa kubihora baramuzi nani mwaje kumuhora of course ari ibintu twigirisha ngo nakango je ngo sinomuvuga ariko mu mutima wawe uhishije ukuri uvuze ikinyoma kabisa urumva ariko uramuzi ba Fani ba Mede ba Sabas abantu nyene bagiye batwitangira imbere hariho n'ubundi muntu avuka siko akaza n'inyuma yawe ugasanga ufise vyinshi vyo kumwigirako uvuze ijambo rikomeye cyane ahubwo ikibazo abo twita ba kera bagira bazi ko babizi rero iyo defo ya mbere ugira iyo umaze kumenya ko ikintu kizi hajye ubupfuye kabisa parce que urakizi wahejeje ntusubira no kwiyumvira gushaka kukimenya ubugira kandi mu gihe tuzi yuko ari ibintu bitera imbere kabisa ku munsi kabisa haraza ubuhinga bushasha par jour ubuhinga buguma buza okay uzi kubizi wamenyereye bijya nyene rero hari gihe haza umwana mushasha ugasanga vyidocumenta ko gusumba uko uvyidocumenta ko bimaze mu imyaka ugasanga uri kuramwigira ko ari umwigisha twije kuri kaminuza ko bita operation comptable no yatwikije ikuru ikuru ico gihe duha ama exercice atubwira ati examen nzozitoramwe hanyene mugende mwiga ibinyene kabisa nta numwe yumviye kuru turamuhamagara mese ngo dusigurire udufashe bino biharuro ibiharuro bigoye vraiment yatubwiye ati ikuru naho nayibigishije nanje ntayo numva kabisa umwana wanje wifura siko kabisa nisa uyo yatubwije ko umutaba ati umwana wanje wifura w'umuhungu ni wayumva kabisa genda uboroke bijyana ko soye nugwako uzoba umenye singira ndababesha nukuri cumbwira ukuntu se w'umwana akubwira ukuntu umwana we ari wayumva we watavyumva kandi yayigize imbere yes yize kera amenya ko abizi kumbe vyagiye birahindukura bizi kabisa umwana we rero nawe ca kabisa abidugamo arameliora ararenza nivyo birakubarira ati new generation irashobora gusumvya yes byabakera abo twigira ko sabadutanze hari nabaje imbere yacu kabisa umva kugira ngo ube rero vrai legende nuko utahura yuko abari inyuma bashobora no kurenza hajya wewe wagijije yes nuko nyene muco ni sintiduka ku munsi kabisa ku munsi kabisa kandi Burundi bwuno munsi zwo bwari bweje yes hari umuntu yakuze za numve za 2015 yarakuze shatse kuvuga wa undi abayijana ahantu ahi Bujumbura yaratwava ngaha no mu Rubirizi n'amaguru oya ariko ubu nakaraha c'est normal turabibayemwe c'est bien umwana wa Kenza ubona hakubise n'amaguru wowe ntiwaruzi ko bibaho laje ryari ravuye muri ville gushika bukina n'amaguru okay ivyo so wawe mwiyi myaka oya so wakera ko tuvuga ngo namwe baja mu Buganda n'amaguru yibaza ko bibaho ariko we warabigize kwera iki niyo si kuriyemwo warabibonye ico gihengezemwo peut-être ko yagumya komaritse mu mutwe ko atabisi bidashoboka akabivanga n'ubusaza akumva tohashika ariko we warahashitse birashoboka eske nta kintu ashobora kukwigirako na cyane cyane Yesu uri kurumva bineza yuko tubifatanye na filme umenya yuko nawe wakoze kuva kera ariko umenya yuko kibandanye iciga nujya mutoyi kuri wewe kumbure yatangwa inyuma yawe urafise ivyumwigirako byari umukinyi na Rotrice aza kunkinira ntawe mvuga izina yo cayishima ariko ubu nanje niwe ndiko ndigirako nukuri maze kumukoresha ako
gatatu tournage nahandi hantu yoba yarigeze kwiga canke nta na hamwe bwari bwo bubaye bwa mbere nta na hamwe acting yiwe hari ibintu nanje ndamwigirako nukuri kabisa rero ababizi se babimenye kera hari bigenda vyaduka Imana igashiramo ingabirano mu bantu bikadukana n'abadutse ugasanga peut-être umwana ni n'impano yiwe nanje ni ibintu ndiko ndahatiriza erega ari ibintu hatiriza bikakwerera kabisa ugace baza ngo ni ivyawe naho shwi ukavuga kantu ukumva gafatishije mu bantu ugace gushira ngo utuntu twose uzovuga tuzofatisha yari favere y'umusumo kabisa ari umuntu rero amavuta ari warayo guhora afatisha kila siku aho usanga ari muri babandi bakurikiza ryabwirizwa no canke ryasengesho Yesu yatwigisha ati mana udivyo kurya bidukuye no munsi itatubara twiga dusange ivy'amastoke n'amastoke irafise impamvu yatubariye ki dusaba ivy'uyu munsi bro Gesi rokozi ba Irebe Media ni muco yakora dusigurira kubijanye na carrière yiwe na cyane kubijanye n'ukuntu navuga ama niveau aba legende n'abakurikira n'abagicaruka uyakubariye iki kuko akira umuswi akiduga kubara ati ko ejo canke hirya ejo nawe nyine ashobora kuba ama legend mu ba legende nawe nyine arifuza yuko yoja mu rugo rwego kandi turanabimwifuriza antuka ntamura turakwifuriza neza uriko urakora aharishaka harashika sivyo none muco ufise ishaka no gushaka ahashaka hose arahashika kabisa kiretse uguye mu nzira hari igihugu no mu nzira ukarongo gufata ukuboko basi Yesu aguze Irebe Media muco dusubire inyuma inkuru y'umwana isubira inyuma ati mbega ati rero muri Ina Rigera turiko turonswa filme yitwa intibuka kandi waranayiravye ndabizi ariko nyumvira intibagira ntibana oya ntibana nta kariko oya intibagira ariko urumva ukivuga intibagira wumva nti bana kore kino ni intibagira ngarutse kuri story ya filme ntaho nayibonye pe ntaho nayibonye sina documentaire oya ni filme ivuga ku kintu kijanye n'ubu bwoko abazungu bazanye apana bimwe tuzi bimwe ba mupapa dusikurira byagute ibi inye abazungu batuzaniye abazungu abahutu n'abatutsi n'abatwa by'ubwoko abantu twagiye kwiyita tutabufise ego ni revelation nagize biraza nyene uko nibindi vyaje hama ndayandika nza kumva yo kwitwa ntibagira nivy'ubwoko abarekuraniye n'abatarekuraniye nivyo turabeshana muri societe ko vyaheze ariko uza kumenya ko bikihari iyo bikubayeko kabisa biramaze kugushikira gamuco umuntu akaguhura ubwoko kumbere wahawe n'abazungu kenshi cane turashobora no gusaba lift ukayibura utazi impamvu ariko ukabimenya mu nyuma ko baguhuye ubwoko bwawe canke wahawe n'abazungu tugwe turagashira ko wahawe n'abazungu urumva tarasaba utarabona umuntu asavye umugeni bakamumwima kubera ubwoko ntibonera ko biriho kandi kibabaje nujya yamwimanye ari mu ruhame rw'abantu avuga ko bitakibaho nico kibazo rero uburyarya kandi natwebwe si twebwe twabisanzeho ariko komsa tubaho ama generation agenda aza niko tugomba kuvyibagira kuko ibintu nk'ibi bonye tuko turabikina nta n'abantu bakuze barimwo bitabakorako oya bafise abamama nyene baza badufasha umwe n'umupapa umwe asigaye turaba abana bato gwaruka kabisa uhagurutse kurwanya ico kintu kabisa nivyo abantu benshi barabitinya abantu bambwiye mucuri normale uri iki ndavuga ati hari indirimbo zibiririmba nta kibazo mfise birabaho urumva tugomba kubivuga ugomba gukina ingwara arayigira iki arayirata n'umuntu agafise yumve ko atanu ntamwe azoshika kabisa twese turabana ivyo bintu dukurikiranye ivy'umuhinga rero bakutubarira kuri Irebe ivyo bintu antuka ntivyigeze bibaho mu Burundi n'ibintu ikiganiro kuri Irebe baraza kubitahura ni ibintu nyene vyadutse kumwe no mu kazi uzumva ngo bajya nabo mwanaka uzumva naha muri filme akarorero burya nuwo kwanaka kandi muri filme ivyo bintu byarabaye n'ubu birabaho none ntubufise team uvamwe ugasanga hariho team yo kwanaka na team yo kwanaka ugasanga rero hari akantu kugwanko kajemwo uwo kwanaka ntakaje hariya uwo kwanaka ntakaje hariya siko ni kurya koko imiryango ariko ikintu kiri tuvyite amacakubiri n'amacakubiri ukivuze neza n'amacakubiri ari amacakubiri y'ubwoko y'urukoba y'akazi y'amashengero y'amakampuni tuvuga ko muri film ari amacakubiri rero yiki y'amagroupe y'amakampuni y'amakampuni ugasanga nka company ya example nk'iya
ya 3F nihuza na company ya Inarigera. Yego. Ugasanga ico kibazo kirari ugasanga ya ABR ugasanga ntibahana umukinyi waja gusaba umukinyi ugasanga baramukwimye ugasanga ico kibazo gihari. Sase kwa mbega ivyo bintu bizohera gute tugira ivyo bintu bihere uweske nuzalo tuko tujahe ivyo bintu bihari tuko tujahe twese dushaka kubaho guhangana n'ubu buzima butuvyuka bwagumye siko gacu usanga hagati yo guhangana nabwo tubisizemwe n'umutima mubi ko parce sinibaza ko biba ari ibintu bisanzwe oya rundi mutima buri mu muntu aho rero naha urumva kaza gusanga muri eglise buharya ngo wewe siko Wani twa guha umugeni ngusengera hariya kabisa ko twese turondera Imana imwe tuzi imwe rudende yo mwijuru urubindi biza gute urusengero ni giki ku muntu cyo tumatabana n'uyundi iyo dusenga si imwe ivyo vyurabizi bibaho hari ahantu ukoze mariage dukubiteko kuri Pentecote uvuye muri Pentecote ukaja mu indi eglise n'abavyeyi ntibaguherekeza birabishe nabonye bibaye kuri Edison nibaje babonye fizo bose bacaraguruka byo ntaco reka hari ibintu vy'amakirtier twashizeho biza kurema ikindi kintu imagine ko ari mu Pentecote umwana warongoye muri Anglikane mwese musenga Imana imwe yo mwijuru ntumuherekeje nturavye ibirori vy'umwana wawe bisigura iki eglise ni iki mu rugi wawe ishengero ni iki mu rugi wawe ishengero rusenge idini okay idini irishiziriye tafari mu muryango wawe okay sinzi impamvu bihari sindabakrititse mugabo hari ibintu bimwe bidukorako bikadukomeretsa kandi bidafise impamvu bitari binakwiye no kuhaba bitari binakwiye namacakubiri ariko ivyo vyose Kristo nivyo yamaze umusaraba gusa byose ngo birarangiye wa Yesu Kristo atamwe yavuga ngo vyose birarangiye vyari ivyo yararangije ivyo by'ubwoko yararangije ivyo by'imiryango why tubigaruka byose vya Inarigera vya novuga hari ya twari kuri filme rero nicivuga ihagaze kubwo bwoko mugabo yahejeje hagara no ku miryango ihagaraye wanashaka no ku mashe ihagaraye ku bintu vyinshi generation shasha isi shasha imyitwarire mishasha n'ibintu bishasha duhinduke rero tuzi gute ibintu ko atari bihana rega ibintu twikwege antuka ari wabivuze hari ibintu ko bituba ukibaza eske ibi bintu biri normal ivyaha gucumura kwacu rega tuza tubesha ngo dukunda Imana oya abantu turi njyaja ukunda Imana gute ntayurabona abantu turi njyaja siko wabonye Imana zoza tubwire ati ifise amazuru ameze uko ifise amaguru ameze uko unanirwa gukunda beni ubona ngaho Imana zoyikunda gute yes ico utakoreye mwene so ubona kabisa uja kugikorera Imana gute ngo nkunda Imana ntukunda mwene so uyikunda why yatari yes bakuzi ba Irebe Media ni muco akoragaragaza kudusigurira cyane cyane ivyo ariko aravuga no muri filme biriho ugasanga nakanahuzana naka antuka usanga bigoye kandi usanga niterambere muri filme ritariko riragaragara nkuko nk'umusaruro twari dukeneye kubona muri filme utariko uraboneka nkuko twari twifuje umwimbo twari twifuje kubona muri filme siwo tuko turabona ariko tuvyizera n'abarundi kazi basanzwe bakunda ibikorwa vya filme by'abakinyi b'amareresi antuka mu misiri imbere bizogenda neza kuko no misi yahera twarabibona kuri Fani na Aberi twabona induru zirahabayemwo twarabibonye kuri novuga Fani na Libere byarabaye induru mu nyuma amatwa asumira ngo muco ngo na Fani induru ibintu byinshi bidahera ugasanga nana kamaro bikwiye nuko na muntu yabina bipromotinga yesa ariko kuri nduruhande twizere ko bizohera muco bizohera bizofata inzira nziza abantu bose bumvikana oya hari ibintu bigoye abantu bose bumvikana basi bahuze basubire kugenda neza kubana neza mu mahoro n'umutekano hari gihe duhuza basanga n'ubundi turengeje ikintu cyo kurenza kurenza kugasanga habayemo n'ubujyajya basi kubera ufise ico ushaka gushikako ya kabisa guys bakunzi ba Irebe Media ndakubarira ati dukosana abazigera mu busozo bakubwira ati akaje ngaramwita ariko ntazo dufise nk'ibibazo 3 bya nyuma ariko muco uriko urabona filime yawe ko yakira gute neza hagati aho nari naratangaje yuko hari kibazo nagize narakikubwiye ndababwira ko nzomara ukwezi nta postinze kabisa bari gukosora kijya kibazo ndagusanganya na hariko nakijenga jenze baraparanganije oya sinaparanganije naganirije abantu we kwanza niwe wabimbwiye ndeke kubesha kabisa ya
urambwira ati bigira uko urabandanya kijya kibazo suko kitahari ahubwo nasanze kitombuza gukora kabisa ubu iragenda neza no musi turi mercredi sinzi ngo muzo gipostinga ryari kiganiro nuno musi nyene ya ndibaza muca mupininga na link muca mipininga rero episode yarasohotse kuwa mbere sinabi ifise 9,000 vy'amaviews c'est bon uri kuraza uruswi yego nukuri ko Imana sinoreka gushima ariko kandi hariho nuko abantu batabizi episode 3 izosohoka vendredi kabisa kigano kizosohoka episode itarasohoka murapininga izoba ihari ningi tuja tuyibaha Yes bakunzi ba Irebe Media na cyane mukurikirana filme ya Ina Muco iri kuri Ina Rigera bagire subscribe ko turabona na channel yawe igeze kuri 16,000 16,017 ko tuja muri 17 Imana iduhezagiye very soon turinjira muri 17 Imana idushoboje muri janvier turashobora gukwiza 20,000 Ego muri janvier ho yareka ubunyane muri décembre muri janvier ni kera parce que aba subscribers banje baraduga gusumba n'amaviews sema amen amen sema haleluya haleluya muri janvier ni kera kare uko muri janvier ni kera kuri Noel ndaba mfise event kabisa kwizera no gufata no gufata bitaboneka kabisa kabigira kabisa tukizera ngaba prophet tukizera guest akwera tire mugira subscribe kuri Ina Rigera mukagira subscribe kuri Irebe Media natwe turakeneye aba subscribe kugira ngo tugire benshi kugira ngo biganiro byacu umuntu atumwe gusa nkigishira kumbe kwijije 1,000 c'amaview sivyo none gamuco niyo bizoba ari muri geze kumara abanyarwanda basumvira iki kuze murakora gati no nimwe bwo barundi mudashaka kudushigikira biwacu kwereke abarundi mudakunda iby'iwacu support azi tu support tugomba no kubakundisha natwe rero sivyo none muco bazobikunda ariko natwebwe bizova n'ukuntu dukundana rwa rukundo ruko ravuga bwa bujyajya y'amacakubiri bitabayemwo antuka ibintu byose bizogenda neza cyane n'abakinyi bangaye nshaka kubarira umbarire icu iyo umvise izina ryo mukinyi bega muco tahuriki muco yumvise yabera tahuriki ntahora vyinshi ubona ishusho yayo ubonye yabera cyo kibazo ko kigoye umukinyi wa film umukinyi wa film niyo shusho ubonamwo wabera nta yindi shusho ubonamwo wabera ari courageux yes muco abonye Libert afata risque kandi anafata risque muco abonye Libert abona ishusho yayo kuri Libert imvise Libert nkimwumva Libert n'umuntu twagenanye igihe kitari gito kandi asa n'umuntu anyakiriye mwe ibi bintu Libert vraiment ndamwumva kuko twaragendanye Abeli nta byinshi bifise byo kuvuga ariko Libert twaragendanye numwigisha wanje muri academy niwe yambwiye film icarico mwe yanyigishije film avana arayikina nkuko nabandi benshi tiko turabazana bakina sinarinzi vyari amwe bavuga ngo basi gukoresha telefone ariko utazi telefone icari utazi icarico yaranyigishije ambwira umwuga wariwo nabyinshi nkora abantu batandukanye ibintu hari impano kawaida umuntu wese abafise impano kabisa nta muntu ntibaza kubeshe ngo nakayanyigishije gukina bari iby'iwawe biba bikurimwo kujya nyene ukina kabisa biba bikurimwo ahubwo umuntu ateza imbere iyo mpano yawe Libert yaranyigishije ubuhinga bujanye niyo mpano kabisa ndamubona coach wanje mwigisha wanje muri film yes muco abonye Fanny Lavine atahura nuvuga image yayo canke amubona mwishishi yayo atahura iki yumvise Fanny Lavine mama 3 fois nk'umuvyeyi wanje muri film niwe yanyakiriye arandera ukunyene mu mbona arankuza aranandamura umuvyeyi mwiza kabisa yes muco yumvise Amede n'umuhanuzi wanje muhanuzi wawe muco yumvise Mireille nawe n'umuhanuzi nawe mfise ibintu vyinshi ndamwigirako niyo kanchoroka naye narafashe ikintu cyo kumwigirako kwihangana antuka kwihangana ico kintu sha niyo ari gensindwe nishavuga gasanga nakoze ibintu nkaca nibuka mimiti ndamenje kabisa ariko ubwo nyene sinoza ndamukopya vyose nca ncika kopi yiwe kabisa ari byo nkora nka jewe nyene yes dusoza rero ikiganiro the last question ati rero muco ko tuzi neza yuko iyo umwana akuze nka kujya ko muhira umwana agakura agasohoka akagenda kurongora cyane kurongorwa umuvyeyi we ararira sisi zosura kubana nawe mu rugo nzosura gusagira no mushusho ariko anaryoherwa aba yaramurambiye reka ofisi umwana w'imyaka 40 aragiye ngurarize byo tuvugana ukuri
bati tudosaba gusangira umushushu habise abatoyi be bahage oya bende katuvugana ukuri ufise umukobwa ngo akahanta sivyo tuvugana ukuri nka jewe reka tuvugana ukuri jewe nkakora mariage mama wanje akaja ngahakarira narize amashuri imanite ndaheza kaminuza ndaheza ndashakisha ubuzima mama ngo ararize abongira yorizwa avuga ati umwana wanje arashika azofatisha kwe urumva abavyeyi barizwa na vyinshi bandanya neza yes wavuze ati rero Fani ni muvyeyi wa buri film ati rega yaragushigikiye ko umuvyeyi canke yarerekanye nkuko wabivuze yaranezerewe canke yarababaye kako ndivuga ati uyu mwana wanje age yakuze kwe nagende ari yashaje canke dosura kubona muco yaranezerewe paske afise ibiganiro vyinshi twakoranye avuga ko ansoho yararyohewe nimwe nababwira kugira umunyago hari indirimbo muri kantike ivuga imbere ya ntebe y'Imana mwijuru nzohagararayo nzojana y'iminyago kabisa ndayihereze Yesu kabisa iminyago ni iki wibaza basi nk'ibimazi cyangwa ndakivuze nabi dufate nk'ubu wewe basi wowe abo wabwiye ubutumwa akarorero bagahinduka Imana yashije muri wewe imbere y'Imana n'umunyago wawe icyo zo present basi imbere y'Imana yehenga ibinara bikoze ma nanje Fani ndi umunyago wiwe ntari kureka kuryoherwa ubonye umuntu akuvuyemwo kwitwa umuvyeyi w'umuntu uravyumva ko ari ibintu bidasanzwe ariko kandi binagoye goye gute kwitwa umuvyeyi w'umuntu bene ntibiba vyoroshe biragoye ajya papa wawe aratekereza bebe nishu yariye kabisa nawe arakunda kutubaza umwafunguye okay ico nyene yariye isi yose kwitwa umuvyeyi w'umuntu ni bon ni navyiza pe ariko biragoye ategezwa kumenya wariye utaravyara ninde uri kuribaza nk'ubu ngo yariye nta numwe wewe wiririye biraheze navyonze nibandi ntibibaraba urumva benishu wanje azokuba ku rugo ryari ari umuntu uri kuriyumvira ngo azokuba kajya ari kumva biragushishikaje birakuraje ishinga oya mugera ataciyumvira ivyo ntabakira umuvyeyi kabisa Yes mbega nigiki wohanura wa wundi iyo asohoye umwana akababazwa n'iterambere ry'uwundi mwana yasohoye ugasanga jewe ni muco yaravyaye umwana après umwana we yatangiye gutera imbere atangiye gushavuzwa n'iterambere ry'umwana wiwe uwo ntabaho bibiri ivuga ko agomba guhambirwa urusyo ku bitugu kabisa Yes bakunzi ba Irebe Media tuzosubira naho gutaha turi kumwe na Ina Ligera niko je namwita Ina niko manda niko nimero na yandi Ina Ligera novuga the boss the CEO wa Ina Ligera company muco ndamushimire cyane nandi nagushimiye cyane nibwo bwa mbere nicaye kuri kamera za Irebe Media kandi ndamambona ijambo Irebe FM yes ama departement menshi ndaryohewe rero nakoze kuntumira turaganiriye ndibaza uwo twoba twababaje atubabarire kabisa bibiri iravuga mu majambo menshi habamwe ubupfu kabisa twavuze vyinshi dushaka kuba twakubabaje ariko homarika nico twavuze kandi cyagufashije kuko natwe turabantu turabamarayika dutsitara ko dutsitara tudekona ko udekona cyane gose iyo twaje haro ntituba tuje nk'abamarayika batuje nk'abantu kabisa Yes novuga umusegonda umwe ubwira ijambo bakinyi b'amareresi bose muri rusange mwami Yesu abahezagiye tuzosubira naho gutaha butibagira subscribe kuri Irebe Media uri kumwe na